Yes, ladies and gentlemen, boys and girls, another beautiful day, another blessing. Uno munsi n'umunsi udasanzwe igeno ndagitanguriye mu modoka. Oui, twe tumaze iminsi tutabonana namwe, mu mazi iminsi mutambona, nitwa Capitaine Dola Capital. Uno munsi nabazaniye icamamare gikomeye cyane mu gihugu cyacu Burundi. Niyo mpamvu duparkinze gutya anye rero. Cameraman ni Kagaga. Ino ni Yagatech. Guys, mwitege igeno cuno munsi ko kiza kuba ikigeno gitandukanye n'ibindi bigeno dora tubona ku ma TV online, nabemereye ama creation mashasha, nabemereye ibintu bishasha, nabemereye na brand nshasha, ibintu bigiye bitandukanye. Rero ndi kumwe n'umwe mu bantu bakomeye cyane bateguye umupira w'abaririmbyi n'abakomissionaire wabereye hano mu gisagara ca Bujumbura. Ivyabaye twarabonye ko vyari ibintu vyiza cyane. Rero uno munsi rero tuza kuyaga byinshi, kandi numwe mu bantu mfise amakuru menshi yuko aheruka kugurira imodoka umugore wiwe. Nubwo batarubakana. Byose turaza kumenya uno munsi. Reka rero tkururuke mu modoka kugira ngo dushobore kuyaga nawe. Gusa ikintu kimwe mu dukurikirana nuko mu modoka yiwe ndahakuye ikirato. Yes, hari ikirato gikomeye cyane mu modoka yiwe. Rero eba ni OG. Reka twitege ikirato za kuva mu modoka yambaye naci, kuko iki kiri muri emballage ndagikuye mu modoka yiwe. Arakunda ibirato cyane. Reka rero turabe dukameramani, ndagusavye uhere ku birato vyiwe, duhere ku kirato za kuba yambaye. Ikirato aza kuba yambaye kuri uno munsi. Yes, urabona ni marque nziza y'ikirato gikomeye cyane yambaye. Yes, bamwita Icamamare Marcus. Ndakora mu kijemwe nami. Umeze neza. Imbere yuko tubandanya ndashaka yuko ndaguha micro gato. Sibyo? Premièrement, ndamukiriza abiko baradukurikirana kuri Yagatech. Yagatech abariko baradukurikirana ndabaramukije cyane. Yes, premièrement uraberewe gose sana. Uno munsi naje niteguye ati ngomba ndagutemwo ukuntu uberewe, nanje nze nagutayemwe kuko niyo mateka yawe frame. Umbona gute nawe? Sana wagerageje. Wagerageje. Mu modoka yawe nasanze mu ikirato, kandi abadukurikirana bakibonye. Kijya kirato ibimeze gute? Jingwara ngwaye. Ingwara bita ikirato. Yego cyane. Kuvuga ikirato niyo coba kigugwa miliyoni 5. Nagishimye no kigura. Niyo ngwara ngwaye. Reka rero ndakujaniranye kuko ino creation zananye ubuunyi niyo kujaniranya. Nabonye post yawe wa postinze kuri réseaux sociaux yuko washimye, ariko abantu bataratahura neza. Icamamare Marcus yarakoze ikiganiro ku mukubito. Uri kuravuga ku vyerekeye umukunzi wawe, ingene abi wabo batagufata neza. Ingene abi wawe batagutahura neza. Tutarashika kuri post nabonye, nagomba ndakubaza bimeze gute abatabonye ikigenero ku mukubito hagati yawe n'umukunzi wawe? Ni kiye kintu gituma famille yiwe itaryoherwa no kubona yuko mworushinga rukaguma? Ma bro, ivyo nitwo bigarukako. Nabwo twobigaruka ko ahubwo menya gusa. Yego. Waberetse imodoka namuguriye. Imodoka wagurishije wawe? Iyi ni ya modoka nabonye wa postinze. Nayitije no munsi kubera narayimujurije bitoro. Niyo ndimo ndagira mu yindi yagwanje nta bitoro ifise. Urumva abandi barari bitoro, ariko nawo madame wa mutami igitoro. Ijya modoka twajemwe waje kunyemeza yuko ivyo wanditse kuri post ari vya verite. Guys, imodoka twari turimo niyo yaguriye madame wiwe. C'est-à-dire que ntiwita ku majambo abantu bavuga. Amajambo rega ntiyubaka. Hajya bari nyuma nibo bavuga amajambo. Abari imbere nabo bakabandanya. None byagenze gute kugira ngo muhiri iwabo n'umukobwa ntibagutahure? Ivyo ni ibintu bisanzwe bro. Sijeje nyene vyashikiye n'abandi vyarabashikiye. Haraba vyarabashikiye nawe bizogushikira. Ari abantu bibaje ngo ni beze uri kuragira, ntivyari byo. Amabeze ngira jewe. Just ndi Feredina. Nuri ujya mu jam. Ndi Feredina, ndi dramatic, ndi B-face. Bajya bubakira ku mabeze, naye n'amabeze no bakirako. Wewe uyubakira ku noti tu amafaranga. Ikintu ndagipostinze kibarico. Reka tugaruke gatoyi kuko nashatse tujaniranye, kuko mfise ibiganiro byinshi nateguriye abantu badukurikirana kugira babandanye badukurikirana cyane. Iyo ndonse abastar nkamwe, ivyamamare nkamwe, turajana direct tugenda duhejeje. Twarabonye urukino wari wateguye
gwahujije abaririmbyi ya abaririmbyi na King Star FC abadandaza b'imiduga ni kintu wateguye aho twabonye cyazanye abantu benshi cyane mu gihugu, abantu benshi batari bizewe, batari bwaboneke, nta kintu na kimwe cari bwabe mu Burundi kimeze nka kijya ku baririmbyi bacu. Hajya nibwo buremere bwanje. Kandi warabonye ko Amipro yavyitiririye ngo niwe yabiteguye. Mugucu urabona izindi zose yateguye mu nyuma warabonye ko zaguye down. Hajya niho ucubonera uburemere bw'umuntu. Ndashaka uduha umuco rero w'ico kintu, ukuntu vyagenze Amipro avyitiriwe uvyiwe, ukuntu vyagenze Amipro avyitiriwe ko ari we yabiteguye, n'ukuntu wabiteguye. Turakeneye kumenya umuco womenya. Jewe iwanje ndi Icamamare, nazwi n'abantu barankunda, ariko ntandukanye na Amipro n'umumenyesha makuru. Ujya hariho imisaruro abakeneyemo hariya, hari imisaruro abakeneye, hari ama-publicité abakeneye, ama-sponsor mu gukora ikintu. Tubaze n'igihe ndugana bamukombozi hariya ruguru ba Eripro ba Bauden, ndavyibuka cyane. Nta n'amahera igihumbi je n'ubu naho notegura show, nta n'amahera igihumbi yo rihisho kuba ari kuri gusa. Nico gituma ubona ijya match yahajya yari free, igeze barihisha. Mwarabonye izindi zose Igitega bararihishije, hariya bararihishije, ariko ngahi Bujumbura ntibarihishije. Bijya rero nubwo bukomezi bwanje, utegura ikintu gashiramwe amafaranga hama nturihishe, nibwo bukomezi bwanje. Cyo gituma ubona hajya Amipro ntiyari gutegura match ariko kurihisha, tutari kumwe ntivyari gukunda. Bisigura ko muri uno mwanya hariho ukutumvikana hagati ya Icamamare Marcus na Amipro. Nitwo kumvikana bro, nitwo kumvikana kuko Jeff izina rinini yakandura biza. Ndakuzi sishobora kuba notegura ibintu kacugenda kurihisha abanyagihugu ngo riha mu kwinjira bigitega bakariha. Oya hajya jewe ari ibintu nateguye free, binjira kuri gusa. Nike kintu wobwira abene gihugu barihishijwe amafaranga ahagiye hatandukanye? Abene gihugu barihishijwe amafaranga bitegure vuba, hari match ndimo ntegura. Hari match nyinshi ndimo ndategura bro, nyinshi kandi zizohuza ivyamamare gusa. Kandi bazoryoherwa, ntibazosubira kuriha. Ntabwo bazoriha Icamamare ntimuze muturihishe kandi ntabwo norihisha match nategura. Watuzaniye abaririmbyi ba mukombozi ba dramati bandi abanyagihugu batarishe. Umuntu ashobora kwibaza ati none bijya wewe warubiri inyuma cane gusumba Amipro canke, kuko je ndifuza kumenya ukuri kijya kintu umenye kuva mu nteguro yacu yose. Amipro niwe nabwiye ati Amipro tugomba dukorana ikintu kizogenda neza. Dufate abaririmbyi n'abadandaza b'imiduga bose bafise uburemere kandi bose bafise abafana, hama dukine match ya kivandimwe. Byose rero twabiteguriye hamwe. Gusa urumva nka jewe hari ibintu ntaba nkurikirana, hari nka bijya bintu by'aba MC vy'ama sponsor ava mu matuba Tourelle, hari vya Tourelle vyigeze kuza bijya je sindabikurikirana. Nta mwanya mbafize wo kubikurikirana, mbafise umwanya wo kwironderera ikashi yavuye mu guya gwanje. Mugabo nk'Icamamare nteguye ibintu ndashiramo n'amafaranga agenda kuri gusa, mugabo abanyagihugu bakaryoherwa. Ego cane. Neza na neza rero Icamamare Marcus, je narinje kumenya premièrement hari abantu bamwe baguma bavuga Icamamare, nkaguma mbona abantu inkuru yawe baguma baziposta abamemes baguma bavyiruka inyuma. Ibikorwa vye birazwi cyane mu Burundi, nirihe bangukoresha? Hari abantu baba babona umengo ibikorwa vyawe kugira ngo biduge imbere ni nganga, ni miti. Ntabwo ari miti bro, kandi barazi yuko wewe uva ruguru, kandi bavuga yuko ruguru mwebwe muba mwaciye kwa bibi hariya kuro. Apana, Icamamare nta ngango koresha. Urabona beef Icamamare ukundwa gute nabajya abakobwa bose atangara? Rindira gato atamuti. Rindira gato ndaguhe isiri. Burya urabona ko beef ari umustar akomeye ngaho. Yego cyane. None urazi gituma akomeye mu Burundi? Gituma akomeye nuko atigira igihangange. Kuno umuntu basi aba yumvikana na bose. Utagenda nka kujya kwa ntuzenyi
kwa Feredina ngo shimiye ngo umukunzi wanje kwiyi ndirimbo ngo kwije ngo vyuzi ngo miliyoni 5 uza gushimira umukunzi wawe gute shimira kwanza abafana nikuru n'abafana uriko no Rero nturi part ya Fernando wewe bijya ujya yarinze Berisima Fernando we nturi part yiwe uza gushimira gute miliyoni 5 z'amavyuzi ngo umusheri wawe niwe koko kwari twe twayiravye abarundi n'abanyamahanga niwe yayiravye wenyene nagira ushimira bose ati mwarakoze abafana banje bakwijije miliyoni 5 ndabashimiye uciye uvuga ngo ugiye gushimira umusheri wawe tubona yuko umusheri wawe ari we yagusapotinga wenyene nkaje ndagusize kuri state nkashira ko link yawe y'indirimbo irarabwa kandi irabwa n'abantu benshi cyane mugo uciye uvuga ngo ugiye gushimira umusheri wawe ariko sisubira gushirako icyo bari kuzi we wakiriye gute kuna ujya mu mama KADIE ariko aravuga yuko Fernando yamukuriye indero tuja kuri ako kana indero bro ibikenewe mu bintu byose siko hajyaye umaze kuvugwa n'abantu nabi hajya ubugiye rukurumva urabonye dramatiko vyamutwaye umwanya munini kugira asubire abantu basubire bamutahure hajya na Fernando nagende bukebuka agende bukebuke mu mama nkujya ayi mu mama aba ari basi nkujya no kubaha basi nibwo yo kurenganya wewe wo kwinumira apana kutuvuga mu bantu ucuza wewe wo kwinumira basi akivugana muga ukinumira naho yo batari we yayikwandikiye ariko arabivuga ko yayikwandikiye wewe wo kwinumira none babitwaye ko kwinumira ariko yaciye asohora indi ndirimbo ijya ndirimbo wayakiriye gute kizima imana inkunda ijya ndirimbo karirimbo kararyoshe hari abantu rero bavuga ati bariko baradukinisha urumva umengo ujya mu mama na Fernando na kakino bariko barakina ni kabaga kino bariko bakina ni sawa kuko umuziki nk'ubu urabona Fernando yawifatiye nga ni wari hejuru yego cyane ni kajya kino nyene bijya niko kamusize hejuru ashobora kuba yaravyijya ndirimbo yaheruka gusohora abona abantu ntibayakiriye neza nkuko vyari bikenewe acavuga ati reka shiremo base kugira ikintu kigende kugira mbanze mvugwe mbanze yego cyane yes Icamamare Marcus wewe uri umuntu uba uri kumwe n'abaririnzi benshi hafi uba uri kumwe na Oleg turaza amateka yawe ukuntu wafashije Oleg cyane n'abandi baririnzi bagiye batandukanye n'ubucuti bwawe na Mukombozi turabubona kuko urabasapotinga sana mbega umuntu ariko aradukurikirana umuririmbyi cyangwa undi muntu yifuza support ku Icamamare Marcus reka ndabavugire babigenze gute kugira ngo bakubone kuko kubona wewe ni novuga yuko je support ndayita kuko ndazi ngaha anyi ntuva ngaha utanchoreye ndakuzi yuko we uhane twobonana ubure na makenyo zakuzi wowe ndakuza amateka yawe ntuva ngaha utantaye support yanje y'umuririmbyi ashobora kundondera yego cyane jewe hajya je bujya ndafise uko no gufasha n'umuririmbyi haba ku buryo haba kuri promotion ndashije byose ndabishoboye urabona ko je postinze ikintu usanga cyatwitse hose yego frame ushobora kuba uri umuririmbyi uvyifuza utabishoboye nubundi afise umupeti ngomba nzamure umunyengozi wacu ngomba ndamukorera indirimbo ndamusapotinge ndamujane mu vyamamare bigenzi vyiwe bimumenye nawe nyine aboneke ndamwambike neza Icamamare reka turangirize kuri kano kantu sivyo twamaze kumva yuko ushobora gusapotinga umuntu ariko abantu ntibamenye ingene bo gutora kuko guhura n'Icamamare guys munkurikirana guhura n'Icamamare mbamuye n'inoti iyo nkora ikiganiro na Marcus mbanzi yuko ntabara déplacement intara no mugumu mpamagara buri umwanya nguma ndakurondera ati ngomze bana wewe no munsi nubwo bigenda gute ntegezo kugenda ndyohewe twarakoranye ibiganiro byinshi nagenda namaze gufungura assiette y'ibintu byose déplacement ntahana n'ico kunwa wibaga impene wafunguye
Guys, reka ndamushingira intaye. Icamamare yageze kumpamagara muhiri wiwe yabaza impene yose. Gusa ujya musi nagize amakenga. Kuko navuze ati none icamamare kugira ngo mpamagare muhiri wiwe. Nari kumwe na Juste Gaël. N'abandi bagenzi nyene atari benshi ariko impene yari yokeje hajya umuntu wese yari yokereza kinatanya kangonongono none urya si imitego uri kuradutega imitego gani none Icamamare vraiment ayo mafaranga yakurahe amafaranga ni Imana yatanga bro none avahe n'ubu nyene amafaranga Imana yaguhaye igombi yaguhe n'umuntu ni segonda nakanu kagira uko Mijyo banga je bukene buragishira ahandi za natwise kugira banatwise ngaho aba diaspora bambone wewe bro sibanga urumva ni Imana urakora hama Imana ikaguhezagira urumva Imana ntirampezagira ubona uradugije cano yawe kaciba nk'igihe Juste Gaël urabona Juste Gaël ko atwika yego cyane ukazubona ibintu bigenze karagitize nkakajyaguye bikagenda neza yego cyane Icamamare ni kihe kintu utogenda ubwiye abarundi bari mu Burundi n'aba diaspora ariko imbere yuko dushikira ku ba diaspora n'abarundi abaririmbyi bo mu Rwanda bari bamaze iminsi imyaka iheze basibije mu Burundi ariko ubu ntibariko barumvikana ubu bazine mu Burundi kandi Imana ishimwe hari abarundi gusa nakaye kajambo wobwira abanyarwanda kandi Imana ishimwe munashimire n'aba baniga bariko barasohora indirimbo ziri hit bakora n'amabeze agatuma avugwa bari abanyarwanda batatwinjirira umuntu abashimire bro ku banyarwanda naho ndasaba rero abarundi aho bari hose bakunda ivyabo nimba ari indirimbo jo urubona yuko ndungikiye link y'indirimbo mitashira kuri stade supporting ivyacu supporting abacu kugira nabo bagume batera imbere urabona ba dramati bose bagoma bigira hanze ibyo niteka twereka ko umuziki wacu wateye imbere cyane hama abaririmbyi nabo abarundi baguma bajyana ukaza mu tujambo uwo babwira iki tujya tujambo badukoze atagwanko rurimwe atamutima mubi urimwe abari sawa uko bituma vibe iguma iri nini cyane gose yego cyane reka renda gushimire kuri aka kanya umpaye ariko jewe uno munsi uza kuntamwo ngaha nyene kuko nabivuze ko runtamwo bahora bibaza ngo tuba turiko turabesha ndashaka kuntemwo ngaha nyene imbere ya kamera abadukurikirana babibone guys ndi kumwe Icamamare Marcus mwese mubibone Icamamare umepoa ariko Marcus arakoze kuri porte-monnaie muri porte-monnaie haruzuyemwe amafaranga rimwe amarundi n'amadolari Marcus ntamwo amadolari fisi nje none njya noti n'amarundi ntamwo guys rero guys nuko biba bimeze rero urabona yuko n'amafaranga noshira kuri mikro kandi agafata mikoro sasa mwe muri mubiki twe turi mu vyunguka ahubwo tuzonabicana guys murakoze cyane reka tubashimire rero Marcus ngirira ikintu kimwe abarundi ndabitse ngira ikintu kimwe abarundi rero bavuga ngo oya maze iminsi numva ngo inganga ngo Marcus bijya ibintu nibiki nanganga bro nkoresha je none wewe wombwira gute Marcus nta cyumuterura sivyo agusa muri no minsi musigaje muri gym ariko kweri muri gym oya mara ndakubona ariko kiya cyuma kirakunanira guterura nta abdomino oya nta abdomino ufise oya none urafise abdomino ntuzinda kungana yahori ngana ngo urabona iri heyo none ubwo mubwire zijya baby zose zikwirukira gute cha bitu byako Marcus reka nonteranye n'umugore reka nonteranye n'umugore ngo hari baby zinyirukira zirahari madame Marcus genda mabuja Lydia yitwa Lydia Miss Kugasaka urumva wari hereje mu minsi sasa rero wari time mu minsi madame wanje Lydia nibakubesheje ntabagore aranzi nono aranzi je ko atankuminjamo ngiki imodoka kamera mare twereka imodoka ya madame Lydia yakaguze ejo nakamuguriye mzee nakuri ko Imana ubahwe cyane
Reka twongere tubabwira ati mwakoze cyane kubana natwe ni Yagatek ni capitaine ari kumwe n'Icamamare Marcus nzokwama ndagutumira minsi yose untamwo ubu cenge gusa nawe ko durayizi guys umuntu wese azovuga ijambo na rimwe fo Icamamare Marcus je tuzomarana ego vraiment si wowe nyene ni benshi uvuga iryo jambo umuntu wese azohara ndi kumwe na Marcus tuzopamba Jefferson 10,000 ndabisangira n'ubundi nego cyane ariko Marcus nagomba tugende kuko abadukurikiranye baryohewe bumvise vibe dusabe ikintu kimwe inzego zacu z'igihugu kuko tubaye mu gihugu kubera abo ngari ibintu je nta manjamu nta mvuga ibintu vyerekeye politique je sindabijamo oya ciza nuko njya nkaryama atamasasu nta bindi dushimire rero abajejwe intwaro ego cyane kuba njya nkaryama nta kindi nta bindi novuga birenze urakoze cyane guys merci beaucoup dusizira abadukurikirana no munsi merci mwakoze kudukurikirana oui